Siva Sokorana
gushikayo niyo mwandu wabera Yerusalemu nsha. Twagomba tuje hariya ku ngoro y'Imana, tugomba tubanze dusenge, hanyuma abapasitori muce muca ngaha namwe musezere muce mugenda mugabanuke hasigara baza guterura. Mutama Filipo aseminari. Mana ishobora byose, Mana waremye isi n'ijuru ukarema umwana w'umuntu mu ishusho yawe, turi hano kubera urukundo rwawe utuma Yesu Kristo kuba impongano y'icyaha. None rero turi hano tuguteranije hano duherekeje umubiri w'umukozi wawe wahamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye ihumure umuryango n'ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Byakunezereye kugira ngo agodoke umukozi yagukoreye mu kugororoka ntapfa aragodoka. None rero umukozi yagodotse, shebuja yakoreye ibyo amukorera urabizi. None rero wegome hano, hanyuma rero tuva hano mu mabarabara hari imiduga myinshi, tuja ku rusengero, tuva ku rusengero tuja hariya dushingura umubiri, urabana natwe mu burongozi bubu bwawe. Hanyuma mu izina rya Yesu Kristo byose bigende neza ku burongozi bwawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo Mwami. Amen. Kunzima
mwami ndakwiratira imbere ko tuzorana. hanze ko yashize ahantu yego
tuzobonana iwacu ni mw'ijuru.
ikaze abanyeshuri ba Bibiliya maze batongore abanyeshuri ba Bibiliya mu banguke. Tubonye abantu barira barabaye turakunda kubabuza, ariko naho tubabuza sibyo, kuko iyo merewe neza mu bugingo ngira gute, iyo umuntu agowe nagira gute. Na Mose baramuririye ngo iminsi myinshi. Ntubuza abantu rero kugandara, iyo hari kugandara hari n'imibabaro myinshi cyane. Twagomba tubanze duhe kaze bamwe bamwe naho turi muri uru rubanza rutoroshe, duhe kaze bene data baje kudushigikira bavuye mu gihugu cy'i Kongo, mwongereje amapiri n'undi mupasitori bazananye na madamu w'ibiyari. Abo bantu turabahaye kaze cyane kuko baraje kudushigikira. Twari tumaranye iminsi hano na Amuri, nawe uhaguruke, mwagize neza cyane, Imana ibahera umugisha, kaze cyane. Hanyuma twari tumaze ibihe nahaje mu bihe bigoye, twarahaye akaruhuko umubyeyi w'uyu muhisi pasteur, umutama wacu Sindiwe Emmanuel. Twari twavuze ko akorera hafi kuko yakoreye Imana kera, amaze kuruha mu maguru, nawe tumusabe ahaguruke tumuhe kaze kuko ni umukozi w'Imana wa kera,
ni wese yashengeye. Mbega uyu mubyeyi muramuhaye ikaze? Mumuhaye ikaze mu izina rya nde? Yesu Kristo amukorera iki? Kaze mubyeyi, kaze cyane, kuko naho mubona ashaje inkomezi ziwe zose zahereye muri ibi bikorwa, nta bindi yakoze atari ibi bikorwa. None rero twabonye na bene data bava mu yandi mashengero, twababonye aho bari, turabona hariya Independance na Vital n'abandi tutazi aho bari. Namwe turabahaye ikaze kabisa rwose, kuko mwaje kudushigikira. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero tugomba dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo twiruranishe ayo majambo. Dusome mu gitabo ca Daniyeli. Mu gitabo ca Daniyeli mu gice ca 12. Daniyeli ari mu bantu bake bo mu isezerano rya kera bavugishijwe ivy'ukuzuka kw'abapfuye. Aravuga muri iki gice ca 12 ku murongo wa 2 niho tugomba guhera. Havuga ngo kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Kandi abagize ubwenge bazokayangana n'ubukayangana ko mu itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Bahaririye n'abigishwa biwe bo mu kinama, baririmbye bagiye bagaruka ku bivuga ku kuzuka kw'abapfuye. Uyu mupastori Seti jewe tuziranye kera tukiri bato, kandi twabanye no mu ishure ya Bibiliya, tuziranye ibitaro bike. Imbere y'uko bamuzana hano muri Prince Regent, yari muri Uwakarere. Ndajayo aryamye, bambarira ati ntavuga, nagira ngo tuzosanga ariko ararya. Ndamubaza sha kuri kurarya biriko biragenda neza? Ambarira ijambo ry'ikirundi ngo ariko ararya, irindi sinabivuze nobivuga. Ati none kuri kurarya n'uwo muha amata woyanywa? Ati noyanywa ariko buke buke. Arambarira ati ariko rero ndakomeye kuva aha mu mutwe gushika ngaha mu rukenyerero, ariko hepfo nta buzima bukiriyo. Kandi rero bambariye ngo bazonana hariya. Hanyuma hari ibintu by'ibikorwa by'Imana twariko tuvugana, arambarira ati naho noba ntariho ikintu uzogikora, iki sico. None uzoba utariho tuzobikorana, uzoba wavuye mu bitaro tuzobikorera. Oya ngoma ndakubarire naho nzoba ntariho, iki gikorwa muzokomereza ngaho. Hanyuma rero ndavuga sinzi ubundi tuyaze, hari abo yabariyenda muri famiye yiwe, ati mukabona nsubiye kwa muganga rero nimwitege ko nzogarukira. Hari ibintu byinshi abantu bakuze bamenya ntaco avuga. Hanyuma ndamubarira ati ntaco ko hari abaganga bavuze ko uja hariya bazogenda. N'amahoro turasenga Imana. Harya rero umuntu ariko aragenda
urumva amajambo yiwe ingene yavuga tubimenya ariko wewe hariya abafise icazi baramubwiriye ibintu hariya kwa muganga ngo biramubabaza ashitseyo hariya bagomba kumukorera ibindi arabyanka jampamagara hano umwungere wa kabiri ari hafi gusimbira nibabe baravugana n'uwundi mukozi w'Imana n'uwundi muganga ari hariya segeraniye mu ruvumera akora hariya baragerageza kumwinginga ati ko bagomba kukuvura n'aho wobabara ntaco n'uvyemere mugabe intumbero ni barakubyana oya nibuka yuko hari igihe kimwe nari ngwaje umukozi w'Imana arabarira dogiteri aramubarira ati ntusubire kuntobagura kuko iby'iwawe wabihejeje asigaye iby'Imana kandi nyagihe uwo mukozi w'Imana carasaba ngo ubabarire ndagusabye mu ntahane muhira hanyuma mu nyuma mbegera agatiro kaje ndabarira dogiteri tukadusaba ngo tumutahane muhira woshobora kutwemerera ko ugenda aca arambarira dogiteri ngo aha ibyo dukora twebwe byaheze dusigaye turaba gusa ko turorera imyanya umuntu yashingiwe urumva ntanumva ko ibyo uwo mukozi w'Imana biri muri we na dogiteri azabizi ko umuntu yamaze kugenda bamuvanye hariya tumushikana ngaha twarabana ngaha aca arongera aransaba ati ndagusabye rero pasiteri unjane muhira mu bana yabarira umwungere wanje ngaha ati yasabye ko tumujana mu bana ntugesha tumuvane ino tumujane mu bana kandi abantu bazovyumva bazodutweza oya yambariye ko tumujana mu bana agasezera gusa abana byaranyigishije cyane abantu b'Imana ashobora kugenda yabimenye mugabo wo kabizi ibyo twabonye rero kuri uyu mwene data ni bitari bike turiko tuvugana no mu minsi ya nyuma ngaha ku biro yaraje twamaranye isaha ndabona ko arushe gutaha hari ibyo yaje aravuga nkabona ko ariko aragenda ibyizigiro rero ngibi benshi mu bazoba basinziriye mwivu bazokwikangura nuko nyene bimeze n'inzira zibiri gusa ni inzira yo kuja mu ijuru no kuja mu gihano c'ibihe bidashira naho turi mu bihe bigoye ndafite inyiganuke ku bantu b'abanyarwango abantu b'abanyarwango aho muzobumva muzoba bariwe bihane hariho ibanda batanu naho wakoreka ntuhure n'isanganya ukagumbaho Bibiliya iravuga ngo nibaramba bazomara imyaka 70 ngo bagire ubuntu imyaka 80 aha bahaguruza abantu bafise imyaka 80 ngaho mw'ishengero ndibaza ko 50 noronka imyaka 80 naho ugoboka amajana muzoshobora amajana abiri ngombwa kumara urambe umara imyaka amajana abiri niba abandi abakera bavuga ngo bazoba yirambere rwose rero ndakubariye iyo tuzoja hakurya y'urupfu hakurya y'imibabaro hakurya y'indwara hakurya y'ubukene hariyo ubugingo budashira ku bantu bakoze neza bakorera Imana kandi aho tuzohamara imyaka myinshi tubana n'Imana ibihe bitazoshira ariko n'abatazoba bari mu ruhande rw'Imana n'abanyene bazobabazwa ibihe bitazoshira ni ugutegura rero kazoza kawe ko hakurya y'ibihe turimo y'ubugingo dusome mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto muri Bibiliya nshasha muvuga ngo ikete niko banditse 15:51 ndababarira akabanga ntituzosinzira twese ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato nk'ako gukubita ingohe
aho inzamba y'iherezo izovugira abapfuye bakazurwa batagishobora kubora natwe tuzohindurwa kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi warupfuwe intsinzi yawe iri hehe warupfuwe uruboyi rwawe ruri hehe hariya hepfo ibyaha nibyo ruboyi rw'urupfu kandi ubushobozi bw'ibyaha ntibyagezwe umviriza naho bari gupfa naho bari gusinzira Bibiliya iravuga ngo aho inzamba y'iherezo izovugira abasinziriye muri Kristo Yesu bazoyumva bazurwe basanganire Imana tuzopfa ariko tuzozuka ariko icyangombwa twihaniza dupfe tugororotse kandi ntaraha pasiteri Senzi ntarahamba kuko impemu yiwe yamaze gusubira iyo yaje iva ahari umubiri wa wundi Imana yabumbabumba mu byondo n'uburaha ariko umuntu avuga uyavuga ubonye avuyemo asubira kwa nyenewe umukungugu ugasubira mu mukungugu hahandi muzi igitabo cyiza mu gice cyiza cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 14 umurongo wa 13 numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira ritamika uduhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami kandi muhemba aravuga ategome ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikira Paulo arababarira ati muhumure mubabare nk'abandi batagira ibyizigiro ndababarira ko uzaba izohava ivuga kandi abapfuye bazomutanga bace bazuka n'aya majambo y'Imana twariko twiruranisha ngaha twebwe bituvuga ntariko arabyumva aza yashitse iyo bashika abandi bakoreye Imana neza ariko no kuvuga ngo twirurane twebwe turi hano umuryango wiwe murababona afise abana afise abuzukuru cyane cyane ndafise icyo novuga kuri uyu muryango mugumu uko nyene mu murongo w'ijambo ry'Imana hariho umuririmbyi wo mu gitabo cy'Imana avuga ngo kuri uwo munsi aho tuzozuka hariho igice kivuga ngo uwo munsi abagabo n'abagore abana n'ababyeyi babo bazosubira kubonana hehe tuzosubira kubona ugomba kubonana n'ugiye ariyeza nk'uko yagiye yari ameze ishengero ryo mu Kinama mushishikare gusenga Imana izina ry'uyu mupastori ni Shumbusho inshumbusho rero ntiba rimwe iba kenshi Imana izobashumbusha hariho ibyizigiro kuko igikorwa n'igikorwa cy'Imana reka duce bugufi dusenga Imana Mana data wa twese turagushimiye iki gitondo twazindutse tuje aho umubiri w'umukozi wawe umaze iminsi turagushimiye ko umuntu wese ahumeka arimo impemu y'ubugingo yavuye kuri wewe naho bamwe Satani yononye impemu yavuye ku Mana bakigenza ukutariko ariko abantu bose bavuze kuruhara nico gituma hakurya y'ibi uzobana mu bwami bwawe butaribana hari n'abandi nabo bateye umubabaro ko batera na kwegera ijana none rero turagushimiye ko uyu muhamagara y'umukozi wawe agiye kuruhuka
turongeye gusenga Imana nguhezagire ishengero uryirure wirure uyu muryango w'izina rya Yesu Kristo umuntu wese ashishikare kwihana ibyaha byiwe kugira ngo hakurya y'ubugingo tuzosubire kubonana na mwene data. Turagushimiye ibyabaye kuko ni mu babigombye, turakwizigiye ko ibizoba kuko hakurya y'ibi tuzosubira kubonana mu bwami bwo mu ijuru. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ibindi bya porogaramu yindi turaza kubikorera hariya kugira ngo tuzigame umwanya neza. Twagomba ishengero ryose muhaguruke, twagomba korari hano mushire ku ruririmbo